Hello my beautiful people, ndabaramukije mwese mukurikirana Eric Burundi TV. Leo now ndi kumwe na Villa Sound. Ya Villa Sound, vipi bro? Fresh man. Another time turahuye kandi. Ariko maybe yacigiye kirekire tudakorana ikiganiro. Nahora ndakubona muri kumwe na Efkira mugabo no munsi ndakubonye wenyine. Why? Kuba tutari kumwe na Efkira ntibisobanura yuko tutari kumwe n'umundi mwanya. Like urazi yuko buri muntu wese afise akazi amugira busy kuba tutari kumwe n'ubundi. Niyo mpamvu bishika ukabomba nyenduma. Okay, ikibazo nari mfise n'abantu benshi bafise shaka tugaruke ku ndirimbo shasha uheruka gusohora. Bro, twe tumeneye indirimbo zawe nka zose z'ama video ufise. Uretse zo baratanguriye ko gitangura ariko izindi zose zakozwe na Ori Young. Why ino video itakozwe na Ori Young? Impamvu itakozwe na Ori Young. Indirimbo ntabwo yari yanje. Mugabo umengere kuri YouTube channel yawe. Ntabwo iri kuri YouTube channel yanjye ngira ngo baravye nabi. Okay. Sha tugaruka kuri iki naco. Shaka tumenye itandukaniro ririho muri ino minsi. Kare twe tukumenye kuma back to back nta mezi 3 yacamwo. Ariko ubu uramaze amezi ashika kuri 5. Nimba ijya ndirimba atari iwawe ukiri kuza amezi 6 cyangwa umwaka mbere ububura. Why? Ni kuvuga icyambere na mbere novuga iyo hora kora abona iyo hora kora ikintu bana project hora ikora urayikora ukamanza kuyikora nyine ufise ingufu nyinshi aho bagera igihe bivana nuko ubona umengo zibaye project nyinshi ukagabanya gato kugira ngo izindi project zironko kuntu zigirane zirengana. Rero nibivuze yuko naretse gukora nuko ngo ntarimo ndakora indirimbo zirahari na nyinshi n'ubu mfise video birahari ariko namanje kurindira kugira ngo ibindi bibanze projet zawe zimeze manze duce zice mu biravugwa ko ufise déplacement muri bimwe mu nyungu abantu babonesha n'amaso muri bimwe kwanza felicitation kubona buri tandukanye n'abaririmbyi bamwe no gisagara cya Bujumbura n'abaririmbyi bake cyane bafise ama déplacement bavyumviriye gute. Ikintu cya mbere urabizi ntitwogumira muri bwa buzima nyine ubundi umuntu bisaba ko ahindura ubuzima. Utamuzi Villa Sound nini? Utamuzi Villa Sound sinibaza yuko cyo birebire kutomenya kutashobora kumenya utanzi ni Villa Sound nta birebire fise ariko kuvyimana yampejaga igenda bishimuko nye. Kontra yawe na Ori Young ubu ihagaze gute? Je sinibaza ko nwana kuvya kontra ari umunsi kwabiyazi gabashanye n'amakuru. Maybe ukuntu twabibona nta makuru mfise. Na makuru wumvise. Na makuru numvise. Kandi nanje ndiga kubera abantu. Urumva wana makuru wumvise. Ne mpabwa n'abantu kandi bikaca bimbera mu bibazo kugira nabo bamenye kandi babimenyerera. Ubundi bavuga ati inkuru y'imbarirano sumbwa niyo wiboneye. Nimba ari byo wumvise urasubiraho baze neza. None Ori Young ubu mukorana gute? Tukwana dukorana. Kare mwari mufise ubugenzi bwa hafi. Nubu burahari. Ni moto yawe yari ko yanditse ko Ori Young le now ntabiriko. N'umunsi ntabiriko. N'umunsi ntabiriko siguro ya déplacement yawe kuba yari kwizina ry'umuntu runaka akacavako wamukuye ko mwari mupfuye. Mbe hariko amazina nga. Hariko ji wawe miji wiwe. Ariko ji wiwe ubu yaravuye. Turaza kugenda uze kubereka impande zose ko hariko amazina. We nimba wari wabonye amazina yose. Turaza kuraba iryo giwanye n'irya Ori Young ko biriko. Nitwaza gusanga giwanye. Reka basi tubihoze ibyo basi. Mugaze turaza kubiraba, turaza kubishija bakana muri video. Shaka ngaruke ukintu. Abantu benshi baravuga Efkira ari umusani wawe. Ariko yarakoze collabo ikomeye wewe utarakora kandi ari umuhagarike uri nka management manager wiwe. Akora collabo na Monia Frere. Byari bihagaze gute dukeneye umuco. Kandi cyo nikibazo nayo marangiye kireke navuze tukazohura ngo kikubaza. Kubera ko wafashe uburyo bw'amafaranga menshi. Ukabishya kuri Efkira kandi nawe uri muririmbi. Turamenye tubone ba Diamond hari abahagarikiye abasani hariho collabo nyinshi zikomeye baraziha mugabo katuyiha Efkira. Mbe yashize mu buryo bwiwe bihagaze gute do umuco. Uraje bituma umuvyeyi. Mbe urazi ko umuvyeyi ashobora kurya. Umwana ashobora gufungura umuvyeyi agasonza. Ivyo ndabizi.
ureze kudukubita cyangwa n'amafunguro Efkira yakoresheje ntajya kwishura nikwitwa umuvyeyi icyo bita umuvyeyi nukumenya ubuzima bw'umwana ureze ntumenye ubuzima bw'iwawe kwanza menya ubuzima bw'umwana ureze icyo bita umuvyeyi umaze kumenya ubuzima bw'umwana hama nawe ukabandanya ubuzima bw'iwawe. Virason ndagarutse kuri iki kibazo, why Virason ataronka show kubera ko adakora show basi anategure n'ikirori? Why? Kubera ko atitabira n'ibindi birori? Why? Agaya iki mu bategura ibirori? Virason agaya iki? Atinya iki mu gutegura ibirori? Ni ibibazo bibiri. Agaya iki mu bategura ibirori, atinya iki mu gutegura ibirori? Urabona manzira kwishurire mu gutegura ibirori. Mu gutegura ibirori apre gutegura ikirori nibyo nakubwiye, business yose waba urayikora uraba advantage y'imbere. Uraba ngurumva ngo nkeneye gukora bino bintu ngo ninezereze. Ukora business ugira turonka amafaranga, ukora business ugira tunezereze. Rero je nimba ntategura ibirori bisobanuye yuko ivyo birori ntahe nabitegura, nuko ntararonka umuco wabyo mwiza ukuboko kugira ngo ntahura ati bino bintu ninabikora harimo advantage imeze gute. Kutitabira naho ibirori by'abandi nivyo nyine bityo kimwe n'ivyo kwitabira ibirori uzigayo advantage. Utabonye advantage ufu bireka ndabireka kubera ko mutata ndirimbo mufitane na Efkira. Indirimbo irahari yasohotse indirimbo irahari yasohotse yitwa gute Virason? Yitwa gute? Ikwareka kumbabaza. Ndazi indirimbo muri kumwe na King Baba, ndazi indirimbo nyinshi ziwawe mugabo none ndaza kuraba irahari yitwareka kumbabaza. Ivyitwa ko hakorerwa boost mu ndirimbo zanyu muri timu yanyu nubwo tutazi izina rya Rebo, ivyo ko hakorwa boost mu ndirimbo zanyu byo bivuga ko iki uri nka manager niwe ndabibaza byo byishura gute ku bantu bari kudukurikirana muri kano kanya? Ni kuvuga icyega ndakwishura nekereje neza kubera ninze ndakivuga nsara wababa ati mu ndi yasese umuco. Ikintu cya mbere wamenya iyo ubaye mu boss yiri kuraronka amahera abantu bacara ngo araroga yabaye muri filmaso none bobo ntibaba baza aho hantu haruburutse bakaroga nabo bakagenda kuroga nabo iyo boss bavuga bobo ntibazi ngini koko ntibagende bayikora. Uvuga ati nimba iyo boost baho nabo bayikora nibayikora. Okay Virason reka tugaruke kuri iki naco turangiza umwaka kuri we uzorangira nko watanguye cyane duha umuco. Oya ntuzosubira umwaka ntuzontangira nkuko nawe utanguye neza guhindura hategeza kuza igikorwa. Why Lebo yanyitwa gute? Lebo yacu cyo nta Lebo turimo ahiya. Okay wowe na Efkira mukorana gute? None umaze kumva manager ariko abari manager w'ikintu icyo muhuriye ko nimba ari ishira hamwe. None Efkira ntumwemera ko ari Efkira kugira yitwa Efkira kubera iki? Yitwa Efkira kubera ari umustar ariko mazina y'abavyeyi bamwise. Okay nkene basi kiya muhuriye ko duhuriye ko company bahuje company duhuje ni Isaac niko yitwa. Kumenya itandukaniro hagati ya Sweet Home Studio na Isaac. Itandukaniro hagati ya Sweet Home Studio na Isaac. Sweet Home Studio numva yitwa Sweet Home Studio itanduke nkene kumenya difference ko nakumenye nka Sweet Home Studio maybe ugiye ahantu yitwa ku Muyange ubaje Sweet Home Studio n'uruyago kwereka. Okay rero ngoma ndagutandukaniza ivyo bintu. Hariho Sweet Home Studio hakabaho na Isaac. Nimba hari uruganda rukora amasabuni witwa Savonor. Nimba hari uruganda rukora ibinyobwa witwa gute? Savonor bakora amasabuni. Uruganda rukora ibinyobwa byo muri ntuze baguca Bralud. Bralud Nivyo bintu mva ko bifise itandukaniro. I know. Rero nimba ari Sweet Home Studio urumva ni studio. Isaac nayo ni Isaac Music. Niko bitandukanye. Maybe shaka kumenya CEO.
wa Sweet Home Studio wa Isaac Music. CEO wa Sweet Home Studio. CEO wa Sweet Home Studio ni Nifasha X wa Isaac. Yeah. Ni private. Cyahe none kuko twebwe kuraba mukiza muri Sweet Home Studio maybe mwari mufise material zose ziba. Nubu zirahari. Basi nubu ziriho. No muri Sweet Home Studio why? Muracyafise za material. Nubu zirahari ahubwo nubagiye kuza ibisundi byo. Okay, ndagufashe rero. Bisigura ko CEO wa Isaac na Sweet Home Marum. Yeah. Niyo nakubwiye gute bihuriye. Okay, dukeneye kuronka kubona déplacement ya FKira na. Ya FKira? Yeah. Niyo ukeneye kubona? Ntabwo biri gutunga. Ndindira uzoyibona. Ni ibyo wamba Gigi. Kubera ko nyine mwamukoreye collabo ngizeni. Ubona ko mutarayikora. Yeah. Nakubwiye umwana bigomba kwa yuko ajya. Nimba umwana wowe uroshobora gusonza umwana akajya. Yeah. Ariko umwana ukimutwara mu kazi ko ukora ugende kuruha. Yeah. Oya bisabwa we nimba ujya wikoreye ujya mwana wa muhingiga. Reka dusimbe rero. Hari amajambo avuga ko wewe Villason uri mu baririmbyi afite amahera. Turavye rafise déplacement maybe umwanya wose uri soft uburi good kana amahera yo kujura yafise kandi naje namaze kubyibonera narashitse ku Muyange mu Rwanzimanye why amafaranga ibijyanye n'amafaranga wewe abahe uyakurahe nice ikintu kinyegeje nyuma yawe. Ari umugabo yavuze ati buri muntu wese aba yifuza kumenya umuntu yubaka etaje ukuntu abyiyumvira. Ariko rigiye bangari bari hajya nyene yiyumviriye. Kuko nawe nawe kubaka etaje ubyiyumviye wo yubaka rega. Okay, basi reka dusimbe bazi. Tugenda hana nshaka kumenya ikintu kimwe. Wewe na FKira mwamenyanye gute? Twamenyanye gute? Yeah, mwamenyanye gute kugira ngo munyumvire ko mwokorera hamwe mbe kuri FKira nka manager wungukiki wunguka ngahe udepansa ngahe urabiye ku umwaka wose? Umwaka wose. Okay, ndakwishura ariko ahuriye cyangwa ndakwishura ni bibazo bibiri bidasa. Mwahuye gute kubera ko bumva byagenze gute bwira muhure muce mwimza gukorera mu gikorwa kinacho mufana ni inshuti twashaka kumenya. Ikintu cya mbere ni ubucuti. Burengeye ubucuti. Yeah. Siko. Ico kiraji mwabonanye gute mwahuye? Mwahuye gute? Uri kunyisha shortcut. Ndakwishura ukuntu twahuye. Yeah. Ukuntu twahuye? Twahuye nyene nkuko je nawe twahuye. Yeah. Ko ntiwarunzi. Mugaje twahuriye muri situation runaka. Muri situation. Nanjye twahuriye muri situation runaka nyene turimo muri no mwanya. Muca mumva gukora. Tuje tumva gukorana. Nigiye kosa urinze ubona kwa FKira kontra yawe na nyene byo bihagarara. Ikosa? Ararizi nyene. Ikosa yo ukora ukavuga ati FKira uko ziri je kontra nje nawe iti hagarara. Ararizi. Warari mubwiye. Mufise kontra y'imyaka ingana? Kontra? Nibanga ariko bwo nyene turi babiri. Nivyahera muzobona kontra nyene muzobona. Muzava nka bya bintu tumaze imeze tubona muri byavuye muri rebo canka avuye muri bavaye na manager amajambo ba menshi. Tuvyitege kubibona. Siko abimeze. Mone ya frere na nshuti yabo sara amajambo wumvise. Beho urazi ko bakiri kumwe canka batakiri kumwe. Oya navyo. Baravanye hari amajambo wumvise. Usanga response. Nibi nawe ni manager wa FKira. Ni yari manager nkuko uvyumva yari manager rero kugira bavanye. Okay, reka gushimire Villason, merci sana nubwo wagirisha amashoti kandi abantu rero mwumvise Villason yagarankwe. Commentaire yawe ndabikeneye uri kunda muri kano kanya. Utosigaho comment ngabivanye nuko akiri kiganiro. Nako na Villason nije tibudi tibudenga mnyamasimba from South ya ntayo mumanuko aka Bin Laden Sharpshooter. Nari kumwe na Villason. Umwami rero arashoboye. Uwarafise ukuntu yikora y'umuziki wo mu karere. Uravye n'uwiwe. Barakora bimwe rero bimwe bitinyitse cyane urashobora no kuca urungurwa kumbuka ya YouTube, Facebook, TikTok nde hose ukagerageza ukagira ama subscribe. Murakoze cyane.